nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Muri irya minsi abigisha n'abafarisayo bavuye i Yerusalemu begera Yesu bati, ni kuki abigishwa bawe barenga iragi ry'abakera nkako barya umukate badakaravye? Ahamagaye ishengero, Yesu aribwira ati, tega amatwi mwumve, ikija mu kanwa sico gihumanya umuntu, ariko ikiva mu kanwa nico kimuhumanya. Abigishwa bamwegereye bamubwira bati, be urazi ko rya jambo wavuga ryateye umutima mubi abafarisayo? Abishura ati, imbuto yose itatewe na Data wo mwijuru izorandurwa. Bareke n'impumyi zirongora impumyi, impumyi igiye irereka inzira yindi zizokorokera zose mu mugazo. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Kristo shemezwa. Mu gisomwa ca mbere turacabandanya tuzirikana amajambo y'Imana azananye mu buhanuzi umukama yashikirije mu kanwa k'umuhanuzi wiwe Yeremiya. Uyu munsi twumvise ubuhanuzi busa n'ubuhinduye umudiho ko kuva muri iki kigabane ca 30 n'ibindi bikurikira. Urumva ko imvugo ihindutse mu kanwa k'umuhanuzi, ahubwo Imana igasa nayo nyene niyibabajwe, igasa nk'uko umenga itewe mbere n'akabonge ko kubona ibiriko birashikira igihugu cayo. Niko kandi kugira ngo dutahure neza nuko twomenya kunywanisha neza ukungene twumva Imana yonyene isa niyibabaye kubera ngo uruguma rudakira rw'igihugu cayo ariko kandi kaza kuvuga ngo niyo yabiteye igihugu cayo. Umenga harimwo contradiction. None ko rero yabiteye kubera ikitoye bakurako, ize kubabazwa n'ivyo yonyene yabateye. Aha ni hamwe twamatugira tuti turakenera bujya kumva neza ijambo ry'Imana, tukaryiga tukaryigishwa. Ni wumva mu paruwasi wanyu batanguye uvuga ati turashizeho ivyigwa vya Bibiliya, ntimubihushe, kuko uyu munsi hari abantu usanga dufatana bivy'Imana n'amajambo y'Imana kubera kutayatahura neza, ugasanga agiye gucika ayatubuza ahubwo gushikira icyo Imana ibigomba kutubwira. Kandi nk'aba bafarisayo n'abigisha ingene bibagora gutandukanya isuku lisanzwe ry'umubiri, l'hygiène corporelle biologique, nico twita isuku ry'umutima, l'hygiène spirituelle. Gasanga baracanganyikirwa. Nico gituma kwiga ivy'Imana, kugira teologia, ko tubaye inyigisho ndoramana birakenewe. Hari gizona umuntu yadutse kugira ngo narasonye Bibiliya yose ndayiheza ngo mezi 3 ngo none ndi umuhinga w'ijambo ry'Imana, akaja ngagasigurira abantu. Nene muzi ko hari abantu muri iyo minsi hitiye bahora baza kwica bitwaye ijambo ry'Imana, aheje kurigita abantu agaca aririmba haleluya. We yarungitswe n'Imana se umukama wacu Yesu Kristo. Mugaba kumva umenga ariko arakorera Imana kukungene yasiguriwe ijambo ry'Imana. Ariko arasoma nk'ibi abafarisayo wasanga bafatira ivyo guhumana imbere y'Imana, bakabifatira ku bintu vyo gukaraba, vy'isuku, vy'ifresheur, vy'uko wisize cyangwa utisize. Ukabona ko ariko bifatira ku bintu vy'inyuma. Ciye nibuka umwana twigeze kuja kuraba mu bitaro, yari yakuriye muri ubu budini bwa duka aha muza Bujumbura rirara. Ahantu usanga abapatiri batabasha gushika ngo bacishe ubwenge abana b'Imana mu vy'Imana. Mon peuple périt faute de connaissance. Ugasanga hari abantu badashikirwa n'ubumenyi bwiza bw'ivy'Imana, bigacika ibintu bizingamika ubuzima bwabo,
ugaca usanga mbere abantu bagomba kwerekana ko ari ab'Imana bagwiza ukuziririza kuboha gusumbya ukugurira ubwenge bw'ivy'Imana, amabanga y'ivy'Imana, ngo babohoka ahubwo bagira ubuzima buri epanui, bagira ubuzima bwishira bukizana. Erega Imana irashaka ubuzima bwiza bw'abantu hano ku isi. Niba abantu menga baracunyacunye, bazingamitswe n'amaculpabilité atariyo, n'ibintu by'uguma biyagiriza, bibaboha, bikugarana, ukumva icyo mutima ashaka kubashikanako. Nivyo hariho ikizira, ariko ubuzima bw'umuntu ntibugarukira ku bizira. Hariho n'ibindi vyuguruwe vyiza cyane byo kugira ngo abantu bateze imbere mu kuri imbere y'Imana, ubuzima bwabo bumve koko kw'Imana ko ari Imana y'ubuzima. Ubuzima nyene yabahaye bwo ngaha ku isi, Imana yigeze kumanuka iraza kugereramwo mu mwana wa Yesu Kristo. Tugarutse no mu gisomwa ca mbere, dutahure neza rero aha umukama umenga nawe nyene arababaye no kubona ibiriko bishikira igihugu ciwe, ariko agaruka akabwira ati nije naye bateje kubera ivyaha vyanyu vy'umurengera. N'uburyo Imana yayagira abo bantu bo muri ico gihe batari bwagere kumbure ku rugero rwo guca batahura vyose ngo bisobanure neza vyose. Ariko umuntu agerageje gutahura, no kuvuga yuko Imana irababazwa n'ivyo biriko biragwa ku gihugu cayo, atari uko ari umenga yari bateye, mugabo n'ivyo yararetse birabashikira kugira ngo ikure mu gihugu gishasha. Naha mwumvise mu mpera z'ubu buhanuzi umukama caza akagira ati, aho nyene kuri uyo musaka w'igisagara casambutse niho nzosubira kuduza igihugu gishasha. Abahanuzi nubwo babahanuye ibintu bikaze, Ecclesia nubwo ishobora kuvuga ibintu bikaze bihambaye, ntibigomba guhezayo. Umukama ntabagomba guheza, abashaka ko ego tukanguka, kuko uzurabe ibibi iyo byamaze kwinjirana umuntu ukamenga yabihunikiyemwo, hari igihe umenga yabaye, imvugo y'igifaransa nziza ni yabaye anesthésié. Maze ko umuntu bateye anesthésie, naho woza nukajomba igisu ntaca ashobora kumva, mugabo imuvuye ko agaca yumva ca gisu aho camucumise, yambugitaho yamucumise. Ugasanga ari igihe bibi umenga harageze igihe bishobora gutuma umutima umenga wabaye anesthésie, n'ubu gishobora kumva ingaruka zinabi. Umukama kamera rero nk'ugabanije anesthésie, umuntu akumva inabi iri kwiramujana, akumva ko ariko aragenda mu gaheza, agashobora kugabana umutima mushasha wo kwigarura. Simana rero menga baracumuye, ikigenda ahantu iraremarema ibihaniti, genda mu bagwe kijya mihimbi ritumva. Oya, nkuko namana bibigishije, hunga icyaha, atari uko wotinya ko bagufata canke bakuvuga, mugabo hunga icyaha ubwa mbere, kuko icyaha gituka Imana. Kiratuka Imana icyaha, gitinya ubwa mbere kubera umukama. Ntugitinye kubera yuko giruti bohava bamfata gusa, ivyo ni bito biri hasi, ariko hariya hejuru ubwa mbere gitinye kuko ushaka gusenga Imana mukuri, kuko ushaka kubana n'Imana mukuri, kuko ushaka kumenya Imana, kubona Imana. Nicyo jambo yiza avuga rirashika kuragira ati ngo hahiriwe abari n'umutima mwiza, nibo bashobora kubona Imana. Abantu umutima wabo utabundikira icyaha nkana, kandi umuntu akakirambirizamwo kuko umenga ntacyo bimutwaye. Mbere ubuzima bw'umukristo uko twabisigiye mu minsi heze, burimwo ico kintu gihambaye cyo kugwanya icyaha, mugatangura kubona n'abasuku muri Ecclesia batacigisha abantu ngo bumve ibyaha byabo, mumenye yuko hari ahantu ibintu biriko biratakara.
ukabona umenga nukubasigiririza gusa, buzoba ari ubuhanuzi bw'ibinyoma. Ukuva umutima wawe utumva yuko kugwana n'icyaha ko ari uburyo bwo gusenga Imana no kwinanaza mu kuri, umenye ko uzoba uri kuragenda. Ariko ntibivuga yuko umuntu aca yama mu ruhagarara rw'intambara n'ivyaha, kuko agwana intambara Yesu yamaze gutsinda. Ayigwana mu mutima wizigiye rwose, uhimbawe no guhimbaza imbabazi z'Imana, uhimbawe no guhimbaza imbabazi z'Imana. Imana rero ikerekana yuko ahubwo burya ingaruka n'amahano bidushikira si iba yabirungitse nk'uko umenga niyo yagiye ahanira biremarema ikibirunda ku muntu, binyegeje n'ubundi gihe itubuza igakangira rwose. Nuko ibibona iti ntibazi neza yuko ibyo bariko barakora hari inyuma biza bizananye rero n'amahano yabyo. Ogitsone harayigisha yuko ngo amahano y'ivyaha afatanye n'ivyaha, akwegana n'icyaha, ku buryo bw'uko mbonye nk'intama isokoro y'umutwe wayo hariya muri uriya mwango, mbanzi nti inyuma y'ijya ntama hari igitsembesembe batagiciye kiriko n'icyaha. Be n'ingaruka zacu n'amahano yacu nuko ntuzukora icyaha, ntuzugire ngo nabiciye mwasha jewe ndi umuhinga, ndazi ingene ndabijengajenga, ndazi ingene ndabazirika bose, ndazi ingene byose ndabicamwo ndabishike ko nkuko umenga ni ibintu bisanzwe. Uri kurishira umugozi mu izosi utabizi, ingaruka zavyo urazibona. Utanyarutse kuvayo ingaruka zavyo urazibona, cyangwa umubano w'abantu kabibona. Muze murabe aho abantu batanguye kuba mu buhumane bw'ukwankana, ubuhumane bw'ukwankana. Ukabona abantu yuko hari ikintu kiriko kirabatera kikabinjirana, bakumva umenga nta n'umwe yiyumva mwundi, gatangura umenga n'umwe ari a distance undi ari a distance, baraho unyuma ukaza wumva haratanguye imyikekano yuko umwe agira ati ariko aragutegurira akantu, we nawe agacajamo agacagira ati ngomba ndamwitange. Ukazoshobora no gusanga n'ahantu abantu bakorera hamwe canke bari hamwe mu mubano, hariho uwagiye akabika ibintu yakuye ku mupfumu, akabikana ati ibi nivyo bincungereye, kandi akaza gusangira neza gose kuri midi moins 10 n'umukristo wa vrai ujya n'umuntu wo muri Radio Maria, mugabo ajyamanye nk'ibintu ugasanga muri tiroire yiwe hariho Bibiliya n'ibintu yakuye ku mupfumu. Musi ntihari abantu uzumva bavuga ati iyahuye n'Imana, ukaza bavuga ati pati ngo ntabahare usubire umpezagira ibiro vyanje ubideliver. Nenda narashize ibintu by'umupfumu kugira ngo ntibanzanire kundi mukozi yohava ntwara akazi. Narashize y'ibintu kugira ngo umupfumu wanje abantu bose bakuru banje abahuma amaso bame bankuta neza. Ukamenga abandi naco bamenya, kandi ukabona umenga biraciyemwo birafasha kanya gato, nabo nyene barakora, nabo nyene barakora. Wait and see. Qui rira bien uzotwenga neza ni ku musozo. Genda mubaririkize abantu bose baye muri ibyo bintu, igihe batabivuyemwo bahuye n'inkuru nziza y'ubukiriro ingene baheza. Bamwe bagapfa baturitse, baturika inyo, bagira iki, urupfu rubi rwose mu bunyakamwe butagira uko bungana. Tuze turitonda, kandi uyu munsi bireze kuko abantu twese dushaka kwikingira. Turi mu gihe cy'ubuzima bugoye, abantu bakaba darangwasa mu bwoba. Turi mu gihe cy'abantu menga mu kubaho no gusakuranwa ubuzima. Dushaka ubuzima bworoshe butunze, ikizu cyiza gikayangana, makaro iki ibintu, ukabona umenga abantu bari ku murindi w'ubuzima
buzuye umunoho w'ubuzima ku buryo bw'uko bagira bati kugira ngo ndabishikire naho koba kumwe bavuga mu gifaransa l'expression souper avec le diable, naho koba kuja gufata kayi canke gufata agasupu kumwe n'ishetani impe biriya bintu nta kibazo. Ariko Imana ikakuraba ikagira iti ntuzi ibintu uri kuriyugururira, ndabona ibintu biriko biraza ku buzima bwawe. Hari uyu munsi abana bakiriko baranishura ibintu abavyeyi babo babatwayemo, uretse ko wenyine uri kuriboha ukisanga uri kuraboha amageneration y'abana bawe, tukama turanigana n'ibintu tutazi iyo vyavuye. Abavyeyi bacu ni babigiyemo bwa mbere, baragenda kudusheta mu bapfumu baducisha indasago batubwira yuko bariko badutegurira kazoza keza, inka zacu zizigwire, amatungo yacu azagwire. Mugabo gasanga uraryama, hari urugabo rukuryama hejuru, hari urugore rukuryama hejuru, ntiwigera uvyuka umenga uraruhutse, umenga baraye barakurimisha, kandi uryama mu rumatera rwa Dodoma gwiza. Ngashaka gusanga umuntu yijyamiye ku karago karimo imbaraga sarasinzira neza gose, nizimugiye mu gutwi no mazuru ntaco yumva, arakanestizi kandi Imana imushirako kuko ari mu Mana. Atari uko twese twara mu birago, sibyo twakwipfuriza umuntu. Mugabo kuba ubona umenga uboneka inyuma nk'umuntu umenga amerewe neza, ariko mu mutima wamurushe, urushe n'ugwanko, urushe n'amabi menshi, kumva umenga ntiwigera uronka akanyamuneza mu buzima bwawe. Iyo uvuze nukurandagura abandi, nugutukagura, ukabona yuko umuntu abuze amahoro, abuze icyo twita la sérénité. Nivyo rero vyose usanga ari ingaruka zigaruka mu buzima bw'abantu, abantu bamenye yuko bifatanye n'ubuhumana usanga babamwe. Mugabo mukama kagira ati si wo mugambi ndabafiseko, ndabashaka nk'igihugu canje, nk'abazogaruka bagashemeza Imana, bakavuza impundu mu kanyamuneza. Dusaba mukama kugira ngo ivyo dushobora gucamwo vyose vy'amahano umukama ashobora kureka bikagwa ku buzima bwacu, kugira ngo biducishe ubwenge, kugira ngo bidukangure, ntitubifate ukutariko mu mwiheburo, ahubwo tukavyakira tukagira tuti mukama twigishe vy'ukuri kwemanga ico twabaye, ngo dutangure kuraba gushasha ubuzima bwacu, kuko Imana ni Imana munyembabazi, yamifise toujours une solution de salut, yamifise ahantu igumya ingingo ya nyuma yuko upfa kuyemerera ukugurukira urukundo rwayo, igaheza igatangura ubuzima bushasha nawe. Niho rero Imana ibereye Imana. Dusaba mukama kugira ngo ubugingo tukiri mu rugendo rw'ubuzima, turi mu mbabazi zayo, dushobore kuziprofita akaryo tugihumeka, dushobore kukakiramwo imbabazi, kugurura amayira mashasha ashira akanyamuneza ku buhigwe budahera. Mu nkuru nziza Yesu ariko arafasha rero ababigisha n'abafarizayo bazirikiye ivy'Imana ku bintu vy'inyuma, ugasanga nta mwitwarariko bagifise wo kuraba umuntu w'imbere ari muri bo, bigaca bituma rero badashobora gusobanura neza ivy'Imana. Yesu muri bisinge nasoze yagira ati bameze nk'impumyi zirongora izindi. Ugusenga kw'Imana kuzuranyemwo ibintu gusa vy'ukuziririza, ntiharimwo ahubwo kubohora no kugururira amayira y'ubuzima. Abandi bonyene baraboshe, harano Yesu akoresha inivuga ati bafise urupfunguruzo, bariyugaranye barugarana n'abandi. Twame twirinda abantu bose ubona umenga bagomba kutwereka yuko twabaye abantu b'Imana bakomeye, igihe baheze ibintu byose ukamusanga umenga isiguro zabo z'ibintu byabo byose n'ibintu bihera hanze. Ntiwambaye ukuntu, ntiwisize ukuntu, ufise demarche y'intu, ibintu by'inyuma gusa, ukamenga kugira kuboneka ko
ntivyari bibi ko umuntu atunganya n'utw'inyuma tugatoka neza agashobora kugira aga profil keza, ariko igihe umenga bizirikiye ngaho bifatiye ngaho gusa ukibagira indani hariyo nk'urwango. Murumvise bavuye Yerusalemu bahanuwe n'urwango bamufitiye n'abigishwa biwe, baje n'ubundi kubandanya barondera ingere bamutega mu majambo. Ubundi buryo Yesu avuze ati ubwo buhumyi bwabo buva ku buhumane bwabo. Guhumana, iyo tuvuze guhumana iyo mvugo abenshi bagomba kuyifatanya n'ibintu by'umubiri akaryohera mubiri. Guhumana no kuvuga umuntu wese ari nk'ikintu kibi gituma aho yari kuba ari umuntu atagatifujwe n'ineza y'Imana imubamwo, ugasanga yarabundikiriye ikintu kibi kigaca kimushiramwo ububi mu mutima wiwe butuma adashobora kumva neza Imana, ugasanga aritiranye ikibi n'icyiza. Ikibakoze kuri we arakidefanda kerekana ko ari cyiza, ugasanga mbere n'icyiza gikozwe n'undi yagikoze mu rukundo, we ashaka kucita kibi kuko atagishaka mu mutima wiwe. Aba rero nk'ubu abafarizeyo n'abigisha nta busambanyi nta busharati bogira ngo nibwo bahumanije, mugabo urwanko ruri muri bo kabugendana urwanko rw'amacakubiri, urwanko rw'umuntu mwamana. Menya ko uhumanye, nawe uza gusangira ngaha kwa Yesu urahumanye, avuga ati uri kunshira ahantu hatariho. Va muri urwo rwanko, sohoka ushobore gusenga Imana mukuri, ushobore kubona neza, niho uzoshobora no gufasha n'abandi kubona neza. Urwanko rurahuma amaso. Nk'uyu munsi hari urwanko rushobora guhuma amaso abantu nko ku bintu by'amatongo, ukabona abantu basangiye amaraso barasohokana imipanga bakagomba gutemana, itongo bapfa bikarusha agaciro amaraso basangiye, kandi bose bazorisiga ngaho bigasiga ubwenge. Nk'uyo aba ari nk'ubuhumane. Hariko haragera 2027 kabona abantu bashobora ko bari mu mugambwe uyu barahumanye bose kubera urwanko bafitiye abandi batari muri bo, kandi bakaje mu bikorane bikomeye cyane gose, ariko umukama yaza akavuga ati mwe murahumanye kandi muri mu ruhendo. Mbere ugashobora gusanga umuntu ari mu rwanko yita ko aciye akenge, akagira ati nije ndahabona, ugasanga uriko wiyemera mu ruhumyi no mu buhumane. Yesu akagira ati ikintu gihumanya ubwa mbere umuntu sicariye, kubona aho cyo namugwaza iyo ngwara so ko ari ubuhumane. Ashaka kuba ari utubenze twishe, sinzi abariko barakora uturirimbo tw'utubenze twiyama ngo abanyakamenge n'abanyabahehe barembeje utubenze. Ngo twatangiye kugabisha ati ni mudukoze ubuswaga tariko tibigwara birabarindiriye. Ivyo ni biologique, ni ibintu bija mu mubigarukira ku mubiri, ntituvyitiranye n'ibindi bikomeye by'umuntu w'imbere bituma umuntu agira karakteri, agira inyifatiye, avuga uku, yifata uku, akominika uku ku telefone inbox. Hagize ubona umuntu akuye undi muri groupe ngo duhurire inbox, mugiye kuvugira ibiki? Harige babagiye kuyaga ibintu nyene vy'iwabo vyiza, mugabo kumbe badashaka gushira ku karubanda umugani w'abanyarwanda, gushira habona ari vyiza. Mugari gi usanga inbox hacu ari ibintu by'ubuhumane bituvamwo. Ukabona uti uyu muti muri kuravamwe iki kintu, ukabona uti uyu muntu yigenza uku, hariho ikintu muri we kivanze mwinabi, kumbure muri uyo mwanya wadatora neza. Dusaba mukama kugira ngo ukutumwegera kuri altari yiwe, ukutwegereye hafi y'ibintu vyiwe, bize birirukana ububi bwose, ubuhumane bwose, dushobore kumusenga mukuri, dushobore kumumenya no kumumenyesha neza abandi,
kuko twamwakiriye by'ukuri mu mutima mwiza. Amen.